Sister, Shana. Shanari. Mwambie sio mama programa ya kugusanga nga Shanari. Naripera ndaruha. Nije nagwaye programe. Ubu je nta programe aza kunyicereka mu barabara. None wani wambwiye musi yishengero naje bacha nakuzanira mbe ndagwa agapero burajya ndagwa agapero urafungura ndagwa agapero urajya. Merci. Hama Shantare mukuri Shantare je ndafise vision. Shantare je ndafise vision yo kudandaza itomate. Vise vision yo kudandaza ivoka. Rero nararondeye ndabona ndandaje itomate ndijyanye cyangwa ivoka sinotera imbere. Cyamvuga ati reka nonere umukobwa mwiza madami wo muri Kazoza kugira ngo dufajanye kudandaza itomate. Ndakubita totalimentare ting igwa kwa Shantare. Cyamvuga ati reka Shantare ndamubwire projet yanje umugambi wanje ayo wemera. Umugabo wa Shantare itomati amavoka umugabo wanje jewe umpe umutaye w'amavoka ngende ndatembereza mu ibarabara bakuye kuje baronkeneye. Shantare ndongo umutaye udandaza amavoka. Jewe ndandaze amavoka mu ibarabara ahubwo uri n'umusazi ntukomeye. Umvize ndakubwira ikintu kimwe. Umugabo wanje jewe so kumutaye kudandaza mu ibarabara amavoka. Umugabo wanje nuzonyicarika mu biro. Nkicara mu biro ngiri Rwanda korayo apana gutembereza amavoka. Cyae none bibi. Uranyenze ko cyane. Umugabo we wanje nuzonshira mu biro nkirwa nicaye ndi mu biro uravyumva apana kwirwa ndatembereza amavoka jewe ni tomati. Jewe wanasa no gutembereza amavoka. Umugabo urapendeje mugabo none abadandaza amavoka sabana. Si jewe wihenze. Oya Shantare je ndagukunda Shantare nzogo umutahe udandaza ivoka Shantare. Nacho wewe nituberanye. What? Igarama yanje urayizi. Urayizi girabe neza. None aho sigitunga cy'itomate. Ngurishije igitunga cy'itomate ngasi noca ndakugira bien. Ino Shanete yanje uyizibeye. Yo nimba ari none cyo sikiziriko cimbwa na wewe. Nta kindi ushobora kumenya icari cyo atari kiziriko cimbwa. Mugabo abazi agaciro kayo barazi carico kandi ntukakimenye. Uravyumva? Iyi saho uyizibeye. Mbiza ndakubwira ikintu kimwe. Jewe nta bagabo bamwe bw'inkeneye. Abi wanje barahari. Abi wanje nibicara ku mapera bicara mu kabari. Iyo. None utwikubita ngahantu. Rego wari ubivunye. Mana. Wari gufuma suka ndeka muzira mbwa wari umvunye ibintu. Mana ya. Zasabune turatanga stati igihumbi. Turatanga sabune. Stati igihumbi ngamwe ni sense. Shamura zinzi izi mukinaba ni statu sense. Oya ntizivura cyo kimwe izivura ku rukoba. Ziravura ni Urubando ofisi ibiherehere ego. Sha izi ndazi kuri statu sense amabu. Wapi? Oya tora. Atari statu sense ntayo ndaguha. Reka basi ndagwetse ibintu sense. Oya zitatu. Ni zitatu kunyene mukinama senkesi. Wora zi. Zasabune statu igihumbi. Zasabune statu igihumbi. Wewe sabuni. Isabuni. Shantare ni wewe? Ego ni jewe. Be aka nakabindi kugwagwa nakabindi kiki. Umubinzi wagenda na munda. Nuko ndiko nabona kuri no zuba. Izuba rikora gukubita urukora wavuze ko udashobora kudandaza itomate cyangwa amavoka. Ko mbona urukora tembeza isabuni ko. Ni kudandaza isabune ni bibi. Na Shantare narinzi. Shantare n'ubwishime bwiwe sinanizi ko ukwirirwa kwibarabara ko ravuga za sabuni.
uyo rero ico menya n'umutahe wa mugo ahubwo ndakuronze mama ariko arakurondera umutahe yaguhaye si nyungu wacyugumana n'umutahe byose ucurajya ningabone uko uragira iki n'ukuri muramuzi uyu ni Shantare ndamuzi yirirwa arakurondera zana ngaha zana ha uyu mutahe ni wa nyokwawe ni wa mama kandi ko arambwira ko ari umugabo wiwe kuva umunsi umuhereza inyungu yarariye byose yarariye n'uwindi twari bwasubiye kumubona yari yagiye hembe amuzomurondera bega Shana babahungu bambwira ko mukundanye nawe ba VIP Shana barabuze n'umutahe w'ibimbi 5 wogudandaza isabuni Shana urabuze amajambo uvuga Shana nk'ubu yabari kuba waranyebereye yo bakobwa Kanyaro yabanamute yo umukobwa gusa yatwaye inda 6 biheze sinanizi ko kururuka nka corona